Black TV mwabonye uko dufite akazi kenshi cyane gose twemeye turavibujumbura turagera ingozi kugira ngo dufashanye n'abanyagihugu b'ingozi kugira ngo tufatanye kwiziriza imyaka 100 igisaga cangozi kirangije kiswe ngozi. Muzi amakuru yawe sava umeze neza gose muzi uvuka ngahe ingozi hanye ni ngozi ku musozi gahwaze hajya ni hafi igisaga cangozi yego ni hafi ni dongo ni birometero 3 gugo ngagushikaho. Ofisi imyaka ingahe mzee 83 bisigure ko ibintu byinshi byabaye ingozi by'amahinduka wabibonye byinshi gose nakoze no ngana ari mu komune sasere kuri komine y'ingozi. Tubwire ukuntu byari bimeze uko byari bimeze aha kuri biro hari ababirigi gusa hari mu komiseri yitwa Vandani Bureke akaba n'ubundi cegera ciwe yitwa Dois Verali bo hakaba na Willis umucamanza imanza zaca abazungu babirye ubushatsi bushinze gutya yakorera harya hirya bo mbere yaje gukugwa n'umugabo yize imatana yize butari mu Rwanda yitwa baragahurana Ezekiel niwe yaje kuba umucamanza wa mbere w'umwirabura aturuka imatana banda turakumva mutaha bara niwe baje rero baca haza aho turonye independence abazungu hazaragenda umwe niho benye ingene bagiye hanyuma hatinda turikukira abarundi nibo basigaye ari abazungu bacu nibo basigaye bakora nibo bacamanza nibagira gute nayo kera baraza ukavuga uriko baragukira urubanza umuntu uze umukarana akahindura mu Gifaransa. Izina rya Ngozi ryazana nyemze nakubwiye ko izina rya Ngozi ryazana n'abarabaza guhiga inshato y'ingozi kuko habagirwa inka zijya ku bitaro izindi zikabagirwa abanyororo boko babirije izindi zikaja mu isoko abara baza kugura babaza abantu Ngozi yiko we bacane bahita Ngozi babaze ku inshato ziri hano hafi turabona hano waretse ngo kugasaka kaye na Runyonga hariya mzee urahabona nawe ngo kugasaka kaye na Runyonga dushaka utubwire ugasaka kaye na Runyonga iryo zina ryazananye ina Runyonga ninde ina Runyonga urumva bavuga ko yari umugore w'incabwenge dongo byari nk'imigani bavuga ko batekeranye yagiye kuramutsa mwene we na Kigunu hanyuma aramwima aratwenga ngo agatwenga ngo ni keza nguraza nawe uzogatwenga sha na Runyonga aratekera ibiru aragira ibirunga apundikira mu nkoko no kurya ntibaraye bariye baza babiye za Murambi bashika mu nzira ngo gashagira tugenda shode ngo ntiharagira ngo siga turarya agumaje inyuma yiwe agaze ngaho Ingozi rero aho umwe yagiye kwihagarika umwanda muto nkarya wundi nkarya bose baciye bagwaye mugabo Runyonga aho yihagaritse haciye amazi n'ubu hajya abanyororo bajya bakubabirije bambaye ibipira barahimbye bakazura amakara mu kuziba mugabo amazi rero babonye kuyabuka yari yarakama nimba nihenze iki giti cyo gasaka na Runyonga ngo cigeze ko ari kinini byo byagenze gute iki twarasize nkora muri komine turabakomere sase dushiraho abakantu ni baba bazana bakoze barimba n'imizi barakikira mbere bagishira imbere ya sentare haje imbere kuri de pe bagishizeho mbere umukenyezi umwe yarafise inka yitwa Yuriya yakibaje mw'ubwato arakijana kucyuhira mwinga mugabo kwera inka ziwe zarapfuye Yuriya mbene ngo n'abantu ntaguciremo ngo n'abantu bigize ugitema ngo baragize ikibazo babona mucamugani ngaho nyabahungu niho nari namukomero sansera aho bamwe barapfuye kwera ngenumva mbere mu bacice mbere nta nimo kiri iki giti ngo cuba kirimwe umuziro kubera yuko ngo ari kimwe mu bijeje umugenzo w'intara ya Ngozi oya ibyo rwarumambo rwashinze umutware yitwa Kameya bariko barapima iteritware bagira ngo ni teritware rwarumambo ruca rurakura rero kiriganza ngaho